ikibazo ca nyuma mbega babitegura barondera iki abategura ubwicanyi barondera iki iki kibazo sinagitebako ariko nyana babwire nti mu 65 mu kwezi kw'icumi bavuga ko bashatse gutebagaza umwami Mwambutsa shaka mutahane inkuru ikomeye muzokorerako mwumve ko umwami Mwambutsa yaciye ahunga kandi yahungishijwe n'abaje kwitwa kwa Mutabaye bamucisha muri Kongo aja Buraya kwiyegezayo guhungirayo. Umushikirangoma wa mbere biha Umugani Leopold yarakomeretse nawe aja kwivuza mu Bubiligi. Murumva ko igihugu cyasigaye kidafise umwami akiramuswa, kidafise umushikirangoma wa mbere. Abasigaranye igihugu bitwa Kapitene Michel Micombero na Sibanani Yartemo. Kapitene Micombero ashinzwe igisoda, Sibanani Yartemo ashinzwe ubucamanza utungane. Ivyakurikiye murabizi, baciye babwira umuhungu wa Mwambutsa Karoli Nizeye ati ubwo ntiwokura so wawe ko tutamubona mu gihugu. Arabikora haciye amezi 4 n'imisi 20 asibira hakurya muri Kongo. Uwo munsi ntiyagarutse, haciye havuka Repubulika ya mbere irongowe na Kapitene Michel Micombero. Tugejeje ngaho birakwiye kumva ko umugambi wateguwe wo gukura ubwami n'uwo kwigizayo abo batifuza ko bo twari igihugu bari kumwe.